Bonjour, bonjour, nizeye ko mwaramutse neza umwe wese aherereye. Umunsi mbyukanye agakuru ko twofashanya ukuntu twosekiriza amakonte yacu ya WhatsApp. Sinzi ko bamaze iminsi mubona isi iriko iraja muri web3 uko isi igenda yavansa muri tekinoloji niko n'abahacker babandi bakora iby'ubusuma online babandanye bagwira. Birasaba cyane ko twebwe abarundi hamwe n'umunyafrika cyane tuba amagabo. Sinzi ko mukunda kurikirana amakuru, burya niho bamavuga bati kutamenya amakuru n'ikibazo, ata amakuru ufise nta bintu byinshi umenya. Birasaba ko tuba abantu b'abasheshera, tuba abantu basoma bakamenya aho isi igeze n'icyo tugezeko. Mu ncamake ntarandiriye tuko tuja ahantu tekinoloji ikaba avanse cyane, abantu bagakoresha ubuhinga bwa crypto cyane. Nka wowe utayikora kwa trading hayere, nka wowe utari kurimenyereza muri monde ya crypto, muri industry ya crypto, ngo umenye ama crypto nyene akora, uya tradingisha, ufite banke compteur, ufite banke digital, ufite market digital ukoresha wowe aho uri hose, aho wicariye n'ukuri kurahomba. Okay, sinorandira byinshi rero. Tumaze iminsi twiga ingene dusekiriza amakonte yacu arimwo amafaranga, amakonte yacu arimwo ubutunzi bwacu, ama email yacu. Reka ubu naho twige konti dushobora gusekiriza WhatsApp, kuko naco kiri mu kintu kiyo kiratuma habaho ingorane ku bantu benshi. Ugasanga umuhacker aciye kuri WhatsApp ya jewe, yihinduye jewe, akanyinjira hanyuma agaca aha message abantu banje bose banzi canke bamfise mu magroupe, bamfise muri telefone nka contact wabo, bagaca banyinjiramo. Ugasanga rero banyinjiyemo, ugasanga banyinjiyemo rero ugasanga abantu baguma babona nije ndiko ndabandikira, naho ari uwundi muntu ariko arabandikira, aciye abaha amalink, aciye abaha amalien d'invitation, akanabahenda ati shonda kuri izi link muzenwikira abantu 5, muzenwikira abantu 10, muca muronka $20, muca muronka $30. Rero natwe barundi turafise ikibazo, tumaze kuba abantu usanga dukunda ibintu bya gusa. Ico naco ni ikibazo, gusa dukunda ibintu bya gusa. Ico naco ni ikibazo, iyo umaze gukunda ibintu bya gusa n'ingorane. Turondeye ukuntu twokora ibya gusa, biraryoshe mugabo nta muntu azoduha ikintu cya gusa. Ubonye umuntu akubwira ngo gira iki ngama ucuronka iki, ntuvyizere kuko kuko none ayo mahera yaguha habaye iki? Kurungika link cyonyene aca guha amahera, none bumukoreye iki? Wewe wababona ko hari icyo umukoreye kandi nayo mafaranga ntayaguha. Bagomba ukuntu partage baniniya, abantu babironka ari benshi, hamaze kuronka abahakinga benshi, kuko iyo link yiwe ibirimwo umutego, izo link ziri mu mutego. Rero mwicunge cyane ukuntu mwoshobora vraiment guhirahira kuzamura fshonda ku malinki yose mubonye. Mwicungere cyane, hanyuma dukoze tuzoronka, dukore tuzoronka. Okay, tuje muri WhatsApp dusekiriza ama WhatsApp yacu, uko twasekirije ama Binance yacu, uko twasekirije ama Loyalty yacu, ama email yacu. Ahantu hose hashobora kuba ifaranga biciye muri email, biciye muri banke digital tugendana, nukuri nibaze ko twese bisekirize. Okay, tuje muri WhatsApp application. WhatsApp niyo winjiramo nyene comme nk'iyi nyene nkuko uyibona, niyo winjiramo. Okay, twinjire muri iyi tuyisekirize, dusekirize no WhatsApp na nimero yanje iriko, ku buryo ata muntu azogomba kwigira jewe ngo bikunde. Izo ciye mwankira ko azosanga hariko amagufuri. Rero twoshirako amagufuri ku nivyo byose, umuhacker aje asange hariko amagufuri. Hama twome turi update, twome turi abantu kwikana ibintu. Nibaza ko umutredere wewe ari umuntu kwikana ama info n'ama news, kugira uko haguma haza amasekirite menshi nako tuyakubitemwo, tumwe twicungera. Kuko umuhacker ntigera yicara kuko aguma adekuvura
kugira ashobore kudekoda y'amakode mushiramwo aya dekode kandi birashoboka iyo agize ubushakashatsi burenze. Niyo mpamvu uko bagira ubushakashatsi natwe tugira ubundi bushakashatsi bwo kubandanya dushakashaka natwe ibishasha vya security. Okay, tuje muri WhatsApp ngiyi turayinjiye. WhatsApp yanje ngiyi tuza ngaha murabona ku burongo murabona juste ku burongo butatu murabona ngaha mwese arafise yinjiye muri WhatsApp yiwe ashafyondamo tuza ngaha kuri settings hari abanditse ngaha handitse paramètres shandimwe paramètres. Okay, uhejeje tuza ngaha kuri account haba harimo security notification tukeneye ngaha muri security sawa cyondamo ngaha. Urabona rero baraduha ibintu dushobora gukoresha mu gihe dusekirize amakonte yacu. Okay, aho barashobora guha notification iyo habaye ikibazo kuri sekirite yawe, aho ushobora gushiramwo passkey sivyo, ugashiramwo fingerprint kugira niyaha umuhacker agomba kwinjira bimwankire. Kubera iki? Wasize mu magufuri. Hama ukubite ko na email yawe ngaha urinjira ngaho ugashiramwo email yawe. Iyo email yawe mugabo usizemo iyo email yawe iba ari email irisekirize. Email twavuganye yuko itegeza kubiri sekirize na nimero ya telefone ikwanditseko nimero yiwawe iri fonctionnaire, ikaba kandi irisekirize na Google Authenticator. Ata Google Authenticator bashobora kwinjira, bashobora guca ku muntu wo muri Leo canke wo muri Limitel, iyo nimero yawe igasendwa bakakwinjira. Niyo mpamvu yiza gushaka nimero ya telefone ugashaka na nimero na Google Authenticator. Okay, email yawe kabiri security ugashuza rero ya email ugashubiza no kwiputinga ngaha ukayishiramo ngaha ukugara hose. Okay, ukaza no ngaha two step verification ukahugara aha bagusaba code y'ibiharuro 6 ugashanga ibiharuro 6 bya code yawe kugira ugiye hagize umuntu agomba kuguhakinga bimwankire. Okay, murabona ngaha anciye ninjira ngaha muri email. Okay, murabona email je usanzwe irimwo ngiye isanzwe irimwo email yanje wowe ushishiramwo hama gacha gusaba code de verification. Code de verification bayiguhaye ibishijamwo bana bacha guha ngo verified, ni kuvuga iba yakunze heje kujamwo iyo email yawe. Okay, hanyuma uraza no ngaha kuri two step verification ukemeza ko. Okay, nisine bwayishiremo ndayishiramwe ubona ko caguha ko iyo bavyugaye nkuko bisaba ko bidekoda urya muntu yabisizemwo ucanga kuri turn on. Okay, hama nkasha nandikamwe ibiharuro 6 bya pine yanje 6 sivyo ngire nka 1 2 3 4 5 6. Okay, nka confirma 1 2 3 4 5 6. Mais si ntugize unyenda kubwiye uko nagiye ndaje kubihindura ntazabasha banyinjira bahakera. Okay, ndaje kubihindura kuko iyi video ushaka kuja kubona abantu batandukanye mu ncamake ushamwo ivyo ushatse kabanga yawe utazokwibagira umenyereye gukoresha mu bintu vyawe vy'ibiharuro n'amashifre 6 uhejeje ucanga kuri save. Okay, urabona yuko iciye igijako. Okay, iragiye ko aje nagomba gushanginga mu kanya cinzafya ninga kuri change pn sivyo pin ndayihindura mu kanya gato cyane peje kuri kino video sivyo kuko aha barambona uguma wicungereye s'il vous plaît mwicungere. Okay, abana bagushiye kano kavi iheje kujamwe bizosigura yuko rimwe na rimwe uzona yugusavye no kuvuga undi muntu rero yagiye kujoininga konte yawe ya WhatsApp baramusaba ibibi hamake kujoininga kandi bamusaba na email ni nkuko dushaka kwishana mu telefone yo ngo bikunde achamusaba email. Hanyuma email yawe na iba yugaye na Google Authenticator, ni kuvuga no kuvyugara byose bishoboka iba tugaye byose bishoboka. Okay, iyo two step verification iragiyeko. Okay, murabona yuko rero aha hari ayandi ma option ushaka gukora ko konte yawe ushaka kudelitinga ibintu nk'ibyo byose shaje guhindura nimero ya telefone byose ndashobora gucanga nkayihindura ukahindura wa muntu yasanzwe kuzi ntazokubure abone ko wahinduye mugabo utatakaye kuri WhatsApp
mu ncamake amasekirite naya atatu passkey murayibona email address na two step verification. Izi vyiza uzigira zose ukiyugara hose, kimwe gusa ivyo wagize ubibika ahantu bibe biyahojesire kuri email yacu iri sekirize, ibindi tubibike mu agenda yacu tubika muhira tutagendana. Nuko mubandanye munkurikirana sawa.